Uburundi bwaba butera inkunga FDLR minister? Ntabwo butera inkunga FDLR, ahubwo barafatanya. Burundi bufatanya na FDLR kuko ni coalition imwe. FRDC ifatanya na FDLR, gafatanya n'ingabo z'u Burundi, gafatanya n'abacanshuro, bose ni coalition imwe. Nico kibazo nyamukuru mufitanye. Icyo kibazo nyamukuru dufitanye ni ikibazo cy'umutekano. Ntabwo wabufatanya na FDLR ngo we udashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kuko FDLR icyo yifuza no guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi ugeze habi cyane. Mumbwire namwe ukuntu igihugu gishobora kwagiriza kigenzi cyaco ko gikorana n'umugwi wagirizwa genocide yo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu Olivier Nduhungirehe abivuga tabwo ba FDLR nifashwa n'u Burundi, ahubwo barakorana. Ça c'est très lourd. Mu yandi majambo, u Burundi ni menace ku gihugu cy'u Rwanda. Niba u Rwanda rufise ibimenyetso simusiga ko Burundi bukorana na FDLR, ubwo niyo bari nyenda muvano yo kuronka aho baca ngo batera igihugu cy'u Burundi. Twibukanye president w'u Burundi yavuze ko afise ibimenyetso simusiga ko u Rwanda ruri kurategura gutera u Burundi. President Ndayishimiye aherutse mbere kwibutsa abajejwe umutekano eka n'abarundi bose kutajyamira umukondora zosi, ndetse ku mipaka y'u Burundi umutekano ukaba warakomejwe mu buryo buboneka. Ariko umwansi ashobora guca ahantu hatari hitezwe namba. Ibi kugira tubitahure neza, dutegereza gutahura strategy y'umutekano w'u Rwanda. U Rwanda rufise politiki yo kudategereza ko umwansi abanza kubatera. They strike first, bataka ubwa mbere. Aba bameze nka Israel, igihugu cumva ko kurindira ko umwansi gusanga iwawe kuba rukwiyahura. Umutekano wabo bawucungira ku butaka bw'ibindi bihugu. Murabibona muri Gaza, Liban, ni nako mubibona muri Kongo, nkuko bishobora gushika no mu Burundi. FDLR nishobora kwinjira mu Rwanda bazoyisangiye iri. U Rwanda nirukoresha strategy yo kwataka ubwa mbere gusa, ni n'abahinga mu bijanye na infiltration, kubera ko baba bafise n'ababakorera mu mpande zose ndetse no mu bo bahanganye. Baba bafise amakuru menshi baronse biciye mu madosiye y'ubutasi n'iperereza bubatse kuva bagishinga FPR mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1990. Yobora aho batinyisha abantu bakazana ibintu human rights, bakazana ngo barashaka gutera ubwoba, ngo Kagame navuga ngo bazamujyana, uzanjyana hese wowe? Wamvana he kunza? Ubu bagatangira sanctions, Jamus Kabarebe, sanctions, officers, sanctions for what? You are just foolish, absolutely foolish. Umukuru w'umugambwe SNDFDL ku rwego rw'igihugu Revian Ndikuriyo kubwiwe FDLR ni icitwazo. Mbe iyo migwi yabagiriza genocide kuva 1994 hari 30 abasoda b'u Rwanda baje muri Kongo kuyigwanya, nimba batayimazi birabasha. Ni nkako kajagari nyene bazoratera. Batera kajagari kiki. Ntibamye kuva 1994 ntibamye batera Kongo bica abantu bagira ane ngo reko gwanya imigwi. None imyaka 30 mbe uwo muntu wogwanya imyaka 30 yo yatanguye afite imyaka ingahe? Ngo abarundi bareko barakora n'imigwi. Bijya n'ibintu bitwaza, waravuze ngo genocide ni ibintu bitwaza kugira uguma wiriza nta kwiriza. None imyaka 30 1994 ni imyaka 30 iheze. Nitwumvise bagwana n'abagana bagwanira za Gisangani ngo bagiye kurondera aba FDLR bagwanira iyo ruguru ngira za Ituri zahe ntibaguma bagwana si 30 iheze. Kubera y'abarundi bafite n'imigenderanire mize na Kongo bariko barafashanya, rega na Kongo yashaka kuvuga iti muze munaje yo mufashe, none umugenzi ntafashe ugundi, none birabashavuje. None bo bose avura kubera iki kigihugu ciwabo gifise umupaka, ivyo hakujya biba bijeje kwiki canke bariyo.
umva rero ntugire ngo no hava mvuga ngo urabona ngo kubera haje mu genocide ivyo nje sicyo ndaba twe turabo usalama wa inchi igihe umutekano w'u Burundi mu masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo yasinyiye i Washington kwegenekerezo rya 4 Kigarama uyu mwaka harimo clause yo kunetraliza FDLR ariko abasesanguzi bavuga ko FDLR yamaze kuba neutralize atanga umva igifisi zo gutera u Rwanda. Ikibazo rero gikomeza kwibazwa FDLR ni kibazo c'umutekano w'u Rwanda cyanye n'igikoresho cabo ca politique no kwita projection de puissance régionale. Iyi ntambara mureba yabaye hariya cyangwa n'ubikiriho muri Kongo, murayizi mwese murayumva, buri wese niyo yaba afite uko ayumva kwe gutandukanye n'ukundi cyangwa n'ukwacu. Hari umwaka n'umwe wigeze ushira, umwaka wigeze ushira na rimwe tudasubiyemo ikibazo cy'interahamwe cya FDL riri hakurya hariya. Nibyo duhimba se, nibyo tubeshya se? Cyakabiri, hari na rimwe tutigeze tubwira abantu tunasubiramo ukuntu muri aka karere harimo ideology ijyanye na genocide, ijyanye n'ibyabaye hano mu Rwanda byo kwica abantu ukabicira icyo bari cyo. Hari ubwo tutabisobanuye, hari aho bitazwi ko byanditswe se, ko byanaganiriwe si yose kabiha n'umunsi kabivuga bigeraho bikarigita gusa bikazimira. Hari umunsi n'umwe tutigeze twamagana abayobozi muri aka karere bafata mikoro nk'iyi bakigisha abantu kwicara abantu icyo ari cyo. Hari na rimwe tutigeze dusobanura amateka ajyanye n'ukuntu abantu bavuga ikinyarwanda bari hakurya y'imipaka y'u Rwanda nka ba nyiri ibyo bihugu nyuma yo guca iyo mipaka. Bihuriye he n'u Rwanda? Twebwe u Rwanda ibibazo byabaye mbere y'uko mvuka cyangwa na nyuma nkivuka byaba bite ibibazo nateye igihewe cyangwa undi ungana nanjye? Bishoboka bite? Bishoboka bite kuvuga ngo ibyo tuvuga buri munsi bijyanye n'umutekano w'iki gihugu cyacu biragenda bigahinduka amabuye y'agaciro, biragenda bigahinduka ko u Rwanda rukoresha ibyo rukora bigera ku mipaka yacu na Kongo cyane cyane n'abandi baturanye, ariko bamwe bigize gukinisha ibyo by'interahamwe nabo kandi rwose n'uyu munsi babimenye na kiriya gihe barabimenye, tuzahangana nabo. Izi ni ukuri. Abaturega ko dukoresha ibyo dukora kurinda abanyarwanda, kurinda igihugu cyacu, ko ari amabuye y'agaciro, nibo biba amabuye y'agaciro muri Kongo.